ndakwifuriza kuba uwo mu ishengero rya Kristo. Ishengero rya Kristo ntavogerwa, kuko iyo uhagurutse nawe arahaguruka kuri rwanda. Ariko ishengero ry'abantu, iyo abantu baguye uraza ukavuga amazina ugataha kuko ntawe umukorako. Aha hobamwo n'abantu bakeyi gusa, n'ahatobera isinzi n'isinzi hakaba abantu bakeyi, n'aho babangana n'uyu mugwi ungana no muri aka gazone senga yicayemo canke kariya, bakagomba bakaba ari abo gusa, ariko bakaba bahuje umutima n'inama, bagahagararira ishengero ryakundangwa, bakavuga ati twebwe nk'abana b'Imana turagaburuje imigabo y'abadayimoni, ikirere covyumva kandi ibisigo vyohagarara. Muri iki gihe benshi babivuyemo, bari mu bindi, ntibari muri Kristo Yesu, bari mu bindi. Mwabapastor, aha ntawe ndabibonana, aha nta n'umwe ndabibonana. Ubwo je naragiye ahantu twari kumwe n'umunyedini mukuru, bari badutumiye ahantu turahahurira, bazana fanta bazishiraga, hanyuma ndabaramukije amahoro ya Kristo Yesu mwami wacu. Amen. Muri iyi minsi abantu benshi barerekwa cyane, ninde yoba yeretswa no gusoma ngo turabe ko byahuye. Akambarira igice n'umurongo, hanyuma ngaca numva yuko twaraye hamwe. Basi kwabuze reka dusome muri Bibiliya. Dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, igice ca 16 umurongo wa 18 niho dusoma. Dusoma uwo murongo wa 18 havuga ngo, nanje ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzorwubaka ku ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Reka nsubiremo muri aya majambo. Nanje ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzorwubaka ku ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. N'aya majambo uyu munsi ngomba ko tuvuga ko nubwo tuza kusoma amajambo yandi amwe, ariko ndagomba tuvugane kuri iri jambo turyibukanye ko tugomba kuvugana muri Bibiliya. Ngaha naha Yesu yatanguye kuvuga ngo ishengero ryanje, kandi aravuga ngo amarembo y'ikuzimu, iryo shengero ryiwagiye gushiraho ntazorishobora. Aha hantu rero hariho umwe mu barongozi b'ishengero rya Pentecote nkunda, iyo bamuhaye akaze ahagaze imbere y'ishengero ariko aravuga, yamavuga ngo ishengero nkorera rirabaramutse. Urumva ntarigera yemera yuko ari n'umurongozi waryo ariko n'umukozi waryo. Kubwanje abivuga neza cyane. Ishengero nkorera rirabaganuza, rirabatasha. Kubera iki? Hariho nyeneryo we n'umukozi gusa. Iyo umuntu rero agenda avuga ngo ishengero ntwara, hariho abavuga muri iyo expression ishengero atwara, uritwara. Ko hariho uza yaravuze mu ishengero ryanje, wewe uri umukozi gusa, nta uri ganza atari uwo gusa. Nzingwa riganza mu isi yose barabimuhaye abantu,
ariko nyene ryo yaravuze ku ishengero ryacu. Nagomba rero muri iki gitondo tuvugane, wewe uri mu ishengero rya hehe? Twebwe abo mu ishengero rya Pentecote ryo ku Ntahango, urumva ni ryo ku Ntahango. Dutandukanye ngaha amajambo. Hariho ishengero riboneka riri ahantu iri rishashe hano mbona ari benshi cyane. Hariho n'ishengero rya Kristo. Mu bitandukanye ndi mu bisukiranye. Reka tubanze tugire ikiganiro kugira ngo avugire ijambo iyo byazananye. Abigishwa biwe bari ahantu, Bibiliya ivuga ngo bari i Kaisariya, niko mbona Bibiliya yaje ivuga ngo mu bwa Filipo. Abaza abigishwa biwe ati mbega hariya mugenda mu mihana mwumva abantu bavuga ngo ninde? Baratangura kuvuga, hajya usomye hajya muri Bibiliya hari ibyo bavuze hajya bishuye. Bavuze ati bamwe bagira ngo uri Yohana Umubatizi, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya canke umwe mu bavugishwa n'Imana. Arababaza ati ariko mweho mugira ngo ndinde? Urumva nabo yagomba amenye ko bamumenye naho bagenda nako bamuzi. Batangura kwiyumvira abarimu mwigishije abanyeshuri, murazi uko bimeze. Hariho umwana acangira guti yubajije ikibazo akaduza urutoki, hari n'ubundi ubona umwembe ariko ararimbirondera ngaha muri uru ruhande agira gutya ntaduza, ariko kandi yagomba kuduza bikaba. Hari ubundi nawe aca yunama kugira ngo ntumubaze kuko atabizi. Ariko rero n'umwigisha mwiza uriya nyene yunamye niwe utangura kubaza ngo wumve ibiri muri we, hanyuma bimunaniye ugaca ubaza ububizi kugira ngo amwigireko. Muri ico gihe rero habuze uwishura, Petero aravuga ati nakumenyeje, uri Kristo umwana w'Imana nzima. Nawe nyene aramubarira ati nawe yewe ntuvuye kubimenya, ni data yabiguhishuriye, ntabyo wari kumenya. Cyari ikibazo kigoye. Arahumba arimo atanga ikibazo ku rubaho agashiramo akazibira rwose ngo arabe iyo abona abana biwe yigisha bajana bazi ubwenge, agashira ikibazo kigumye agatega imitego kugira ngo arabe umwana ashobora kubisambura akabishira ku mugaragaro. Haraho rero umwarimu abona umwana abikoze akanezerwa, ariko umwarimu akibaza ati yabikuye he? Ndaza abandi barimu naho baba bafise amadiplome, usanga iyo bari kwigisha cyane cyane muri aya mashuri ya segondari cyangwa ya segonderi, ugasanga yigisha mu kinjana c'umunyeshuri yacu umunyeshuri azi ubwenge, agaca mwakiyukaye yiwe akayijana ugasanga ariyo ariko arigishamo. Ndamaze kubibona ahantu, akabona uwo mwana ingene azi ibiharuro, ingene yabitunganya, ingene yabigira gutya, ugasanga umwarimu yigisha ariko akoresheje ikinjana c'umunyeshuri yize ahantu. Ni umwarimu kandi agahembwaga, none ko bamuhaye akazi. Hariho uwundi mwarimu nawe aba yaramenyeye biza byaramwinjiye, umwarimu wa wundi twari tubafise kuri iyi shure usanga ari imbere y'ishengero, umengo byariyanditse muri we, ari imbere y'abanyeshuri biwe, ubona ari ku rubaho gusa bagirira utuntu. Twageze kumenyesha abana bose mu makarasi abiri ngaha, hanyuma bazanye 3 naho nyene hasigara nka 6, abandi bose baramenye. Ntivyava ku barimu bari bakarishe kwe, barigisha bakarisha. Ibyo byose biriho, urashobora kugira icete warose ugiciye canke byarakugoye basi bahati nasibu bakaguha ukagenda gukora akazi. Ubwire rero muzokorana
akazi cyo kimwe na wa wundi yahora kurusha mu ishuri. No mu bigishwa ba Yesu bamwe ntibishuye. Ntibishuye bamwe. Umwe aramumenye. Nanjye aravuga ati kumenye rero ngira ndakubari banga icyo nabibabarije. Umvirize. Nawe ngira ndakubatiza. Simoni. Kuvumu ubaye Petero. Petero risobanurwa ngurutare ibuye. Kuri urwo rutare rero nzomubaka ishengero ryanje. Yashaka kuvuga ngo erega harya yatambuye kurondera abigishwa, arabigisha, arabakomeza, hanyuma bita intumwa. Aravuga ati kuri abo bamenye twagendanye nzohubaka ishengero ryanjye. Kandi n'amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Ati ibyo mubitwara uyu munsi mubimenye. Hari umuntu yigeze kuza hano, ni umuntu wa kera muri abo b'amadini bashasha, arabesha umwungere wacu ngaha, avuga ngo agomba kugira minisiteri, nta shengero agomba kugira. Yego, kandi umwungere wacu yaramufashije mu byo yarondera, none ko atagomba ishengero kandi abantu b'Imana ko batabesha. Yemwe aramufasha n'ibyo arondera arabimufasha kuko ntiyagomba kurondera ishengero. Mugabo tuca tubona atambiye gushiraho amashuri ya Bibiliya. Turavuga ati ntiyakubariye ukuri kuko ariko arashiraho inkingi. Ahengeye ishuri ya Bibiliya imyaka yegereye iheze yuko aramura abanyeshuri ngo bagende, none bari gukora aca avuga ngo ubu rero birahindutse, muhemu yambariye ushirira ishengero. Kandi ni mwebwe muca muza gutangura muce muba abakozi b'Imana. None ishengero ryashinzwe muri ubwo buryo. N'uyu yavuze ati ishengero ryanje bigereranye urabe. Amashengero amwe n'ay'abantu ariko tuvuge ku ishengero rya Kristo. Ku ntahangwa ndabona abigishwa benshi Imana yahamagaye. Sindabizi abari muri iryo shengero tuvuga ni bangahe bizwi na wewe na nyene gikorwa. Nawe ndotuma ku rutoki. Eka jewe ndo mukozi sinabapfiriye n'amasi kandi nta n'umwe napfiriye, ariko wapfiriye twese yavuze mu ishengero ryawe. Urabe kuri muri iryo rero ntusange uri ku ntahangwa mu ishengero rya Pentekote ry'i Bujumbura ariko utari mu ishengero rya Kristo. Uri muri Kristo Yesu no kuvuga abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo kuba abanyeshengero bo ku ntahangwa, bwo kuba bakiri abana b'Imana. Hari ahandi havuga ngo abana b'Imana ntibakora iki? Amajwi aragabanutse. Abana b'Imana ntibakora ibyaha. Umviriza rero, abo rero bitwa abana b'Imana. Bibiliya Pawulo ayishuriwe n'Imana avuga ngo turi umubiri wa Kristo Yesu, turi ingingo z'uwo mubiri. Abari muri Kristo Yesu abitwa ishengero ryiwe, turi umubiri wiwe. Umviriza, twese turafatanye kandi urugingo rumwe uzokomereke ngaha ku gatoki gatoyi ku ruhererezi canke kw'intoki rihererezi, mbega uzovyumva no mu mutwe. Ego, ni ukuvuga rero nimba turi ishengero rya Kristo Yesu, turababarana, turakundana, turashira hamwe, twanyoye ku ngabire zimwe za mpemu yera, turongorwa na mpemu yera, twizera rimwe, ijuru tuzongera ni rimwe kuko turi abana b'Imana, turabavukana. Nimba ariko turi amen. Muraze muraharura amajwi yavuze n'ayasigaye kuko turi benshi. Nzi ngo umuntu arakunda kubesha ntabobesha umutima wiwe. Umutima uraguhakanira ati naho wicaye.
abo bakozi b'Imana batanguye aya mashengero ya Pentecote mu Burundi, hariho umwe yaragwaye aryamye hajya muri sepebu. Hanyuma rero murazi abantu barakunda, abantu bagomba ko abantu bagumaho, abantu baragomba ko abantu bagumaho. Nama ndabibona naho yoramba ngo nama ndabibona ndafise umuvyeyi wanje papa iyo ngiyeyo njanicara ngaca mubuve nkicara hafi yiwe kuko ngomba ko agumaho, kandi amaze imyaka myinshi, ariko naho ngomba ko agumaho ntazogumaho, ntashobora kugumaho. Hanyuma rero tugasengera rero uwo muntu ko twaramwubaha twaranamukunda, Mana muzigame, Mana mugirire neza, urazi umukozi wawe umuvyeyi wacu yarakoreye aya mashengero, urazi ko ari umuntu w'Imana, tugasenga nawe atariko aravuga umengo ari muri koma, hanyuma yikanuye agaca avuga ijambo ngo ntimuzi ivyo muriko murakora, agaca tubarira gusa ngwewe abacamanza bo muri sentariraho ngo baratevye urubanza ngo nagomba kugenda, ngo aba bagabo nabo bagomba bavuga ngo ngumbaha, nanje mbona ngomba kugenda. Hari aho wowe uguma usenga uvuga ngo reka ndababona nivyoroshe. Hari umuntu aja gusuhuza umuntu arwaye, umuntu arwaye akarira abonye uburwayi uko ameze, umurwayi nawe agaca amubarira ati oya ahubwo witunganye wewe, kuko jewe nawe niyo niko naja ngira njabuke, wari ukwiye gushima Imana ko ngenda, ahubwo agaca kwigisha wowe ugasigara ubabaye, nawe ari wababaye ariko abona iyo ariko araja. Ni ukuvuga ngo abantu kutwicaye siko tumeze. Kuri uyu mugoroba rero ndakwifuriza kuba mu ishengero rya Kristo, kuko niwaba mu ishengero rya Kristo, Kristo azokuzigama. Umva, azogufata ukuboko, kandi ngo uwafashe ukuboko naho gihenomu covyuribuza igishobora kumushikura mu kuboko kwiwe. Nzigwa abantu barazi gutega, bazotega bategera ubusa, kuko nibatega bagusundikira kwa Kristo Yesu, nibareka igihe kigeze uragenda. Ngomba rero tuvugane ahantu hamwe, ibyakozwe n'intumwa murabe ingene n'ishengero arihagararira akarirwanira. Ibyakozwe n'intumwa icenda niho ngomba ko dusoma, murabe ingene ahagararira igikorwa c'Imana n'ishengero. Mwebwe muraza gusoma ibyakozwe n'intumwa 9 umurongo wa mbere mushikane kuri 9, nahavuga ngo Yesu yiyereka Sawuli mu nzira ija hehe? I Damasiko. Havuga ngo duhere hariya, reka duhere hejuru. Ariko Sawuli akigenda afuhagira afitiye abigishwa b'umwami imihigo n'ubwicanyi, aja ku muherezi mukuru amusaba ivyete vyo guhaba amasinagogi y'i Damasiko, kugira ngo niyabona abantu bakurikira inzira ya Yesu, ari abagabo ari abagore, abajana i Yerusalemu mu ngoyi, ariko aragenda agira ashika i Damasiko, haza umuco iturumbuka uvuye mu ijuru, umukayanganira irya nino, yikubita hasi yumva ijwi rimubaza riti Sawuli, Sawuli umpigira iki? Aramubaza turinde ga mwami, ati ni jewe Yesu uriko urahiga. Ariko va hasi ushike mu gisagara, uzobarigwa ivyo ukwiye gukora. Abagabo bajanye nawe bahagarara badakoma, kuko bumvise ijwi ata muntu babona. Sawuli aravyuka ava hasi, maze akanuye amaso ntiyagira ico abona, bamufata ukuboko bamushikana i Damasiko, amarayo 3 atabona, atacanya, atacanywa.
nagomba ngo tuvugane ngaha. Yesu iyo avuga ngo ishengero ryawe arariteramira kandi akarizigama. Reka tubanze dusubire inyuma gatoya mu gice c'indwi, murabe ahantu hamwe mu gice c'indwi n'igihe bica Stefano, turabe ku murongo wa 60. Havuga ngo araheza arapfukama arasemerera n'ijwi rirenga ati mwami ntubaharude kuri iki caha. Amaze kuvuga atyo aca aracikana. Umviriza, kandi Sawuli nawe yarabishimye kwagira gute? Umviriza rero, hari hadutse ishengero rishasha ry'umuntu yitwa Yesu. Abantu bashasha kandi bamenyeye ko hari idini ry'Abayuda. Idini ry'Abayuda ntavogerwa ryiganje. Abafarisayo n'abasadukayo, abaherezi bakuru, abanyabwenge b'ibyanditswe batangura kurwanya uwo munago mushasha uvutse ku ishengero rishasha rya Kristo Yesu. Batangura kubica, barabica. Hanyuma rero igihe Stefano ngo bamwica, yararangije ishure rihambaye ry'ivyagezwe, yigishijwe n'umuntu akomeye avugwa muri Bibiliya yitwa Gamaliyeli, ngo yarahagaze asanze impuzu z'abica Stefano. Hanyuma ngo aranezerwa cane, arabishima ko yishwe. Abona rero ati aba batama ntiborinda kwirirwa baragorwa, nibampe ivyete. Ndafise uburenganzira n'ububasha, nibampe ivyete gusa bansabira ivyete, bo bigumiraho ndabakorera ku kazi kuko ndafise ububasha. Hari aho twebwe abarongozi bari ino, hariho dukoresha nabi mwebwe muri iyi mbere, tukabakoresha nabi, tukabona ko urya muntu afise igihagararo kanaka, n'urya twobaca ko bodukorera ibi bikagenda neza. Abafarisayo rero n'abasadukayo n'abaherezi bati turatomboye, turaronse uzoturwanirira. Bamuha ivyete. Ndakunda Imana. Abantu bato b'i Damasiko bumvise ab'i Yerusalemu ingene bishwe, bumvise ingene bari mu ngoyi, abagabo n'abagore. Baravuga ati twebwe ino nimba ku mugwa mukuru i Bujumbura bibaye uko, hari akantu twebwe bari kure hariya i Bubanza tuvuga. Iyo abantu bari muri Kristo Yesu neza, barinjiye neza, ntavyo kurwana n'amajambo, ntavyo kurwana n'inkoni, ntavyo kurwana n'inkoho, ariko bagapfukama bagaca bugufi, bakabareranye n'ishengero, tewe dutabare. Aramanuka kuko yavuze ngo ishengero ryanje. Niwe yabivuze, nta wundi yabivuze, niwe nyene yabivuze. Barasenga, ivyete yarose, abagendanyi yarose, ari mu nzira ariko aragenda, ageze hagati, ari mu kubashikiye. Ndakunda Imana ntiyihuta, irabanza ikakureka ugakora ivyo ugomba, mugabo bikagutekurukana. Hanyuma Imana nayo irahambaye, ifise abakozi benshi. Imana irafise abakozi benshi. Imana ifise abakozi benshi. Ituma umukozi, umuvugabutumwa akomeye yihuta yitwa Umuco, we kirakanya kagabo, arakwa. Hanyuma aravuga ati Sawuli umpigira iki? Nukuvuga gasanga uri muri Kristo Yesu neza, uzomuhiga, uzomukorako, azoba akoze kuri Kristo Yesu. Umva uburi mariko neza. Hanyuma rero umunsi muzinzi nani uzoca uvuga ati Kristo ntabara, uzorabe ko atagutabara.
ari hasi, aravuga ati ariko ibyo ari byo byose uyu muntu yubahutse kunkubita hasi arakomeye, ntabuze kuba umwami, urindega mwami. Yaramwumvise ko ari umwami. Yega umugabo harahaba umugabo uwundi ataraza, urindega mwami. Arivuga ati ni jewe Kristo uri kurahiga, si abantu b'i Damasiko ariko uri kurahiga jewe. None uhiga Yesu agukubita ari mu kirere utanamubona, uzomutsinda kweli. Rero ndakubarira ibyakurikiye, arahuma, ntiyasubira kubona, ntiyasubira kurya, ntiyasubira kunywa, kumara iminsi itatu. Icyo gihano si gito utisonzesheje, kandi uri umuntu mukuru yahawe abagendanye, icyo si gito. Mugabo aramubarira tumva, va hasi ushike mu gisagara, ugende iyo wari ugiye, nanjye nzokwereka imibabaro uko ingana uhomba iki gikorwa nyene wamutanguye. Imana rero irahambaye. Kristo nawe kugira ngo yerekane ko afise ububasha, ahamagara irindi ijwi rimwe ryahamagaye Sawuli rimukubita hasi, irindi jwi naryo riragenda i Damasiko, muri ba bantu bariko barasenga, muri ba bantu bagowe biteze gufatwa, ijwi rirahamagara ati Ananiya, haguruka, ngira ndagutume ku muntu yitwa Sawuli kandi ari kwasenga, ugende. Muzobisoma harya ku murongo wa 10 harya twagejeje, muzobisome. Ananiya aratangaza ati mbega ntiyamenye icyari kimuzanye ino, rero yaraje kutwica, yaraje kugaravuga muzosome ibiri hano. Oya, ntusubire kuvuga uko, ni jewe ndamutoranije gende. Ndabona rero Ananiya yashitseyo mu gihe c'icenda kuri 23 muzosoma, kuri 10 muzosoma mushika hariya kuri 22. Ndabona Ananiya yashitseyo. Reka tubanze tubasome mwumve ivyo yavuze. Ananiya habona i Damasiko hari umwigishwa yitwa Ananiya. Umwami Yesu aramwiyereka aramuhamagara ati Ananiya, nawe ati sabwe mwami. Umwami ati sabwe mwami. Umwami aramubarira ati va hasi uje mu nzira yitwa igororotse, ubarizeyo mu rugo kwa Yuda umuntu yitwa Sawuli w'i Taruso, kuko ariko arasenga. Wahumye wowe uragusenga. Yariko aravuga ati cyo ntangasubira guhumuka no gukora neza, ngira ntavyo Bibiliya ivuga. Kandi yabonye umuntu yitwa Ananiya yinjira hari, amurambika kw'ibiganza kugira ngo ahumuke. Ananiya aramwishura ati mwami, uwo mugabo ko numvise benshi bavuga ivyiwe vy'inabi vyinshi yagirira abera bawe Yerusalemu, kandi nino ahafise ububasha buhawe n'abaherezi bakuru bwo kuboha bambaza izina ryawe bose. Umwami aramwishura ati pfa kugenda, kuko uwo muntu ari ikintu nitoranirije ngo ajane izina ryanje imbere y'abanyamahanga n'abami b'Abisirayeli. Nanje nzomwereka imibabaro uko ingana, azoba akwiye kubabazwa ahubwo izina ryanje. Ananiya aragenda yinjira mu nzu, amurambika ku biganza, aramubarira ati Sawuli mwasi wanje. Niko mubona wiki Sawuli nde? Mwene data, umwami arantumye, niwe Yesu Kristo yakubonekeye mu nzira
ibirashi bimuva mu maso arahumuka, ava hasi arabatizwa, maze ararya intege ziragaruka. Amarana iminsi n'abigishwa b'i Damasiko, aca aherako aravuga mu masinagogi bya Yesu yuko ari umwana w'Imana. Abamwumvise bose barumirwa bati, mbega uyu si we yatikiza abambaza iryo zina i Yerusalemu, kandi nico cari kimuzanye nino kugira ngo abashire abaherezi bakuru bari mu ngoyi. Ariko Sawuli arushiriza kugira ubushobozi, atsinda abayuda b'i Damasiko, abereka yuko Yesu ari we Kristo. Umviriza, aha haranyigishije muri iyi minsi isigaje, nzoba umukozi w'abantu, ariko sizovuga ngo ndaganze ishengero. Oya, hariho nyene ryo ashobora no kurigwanirira iyo bikomeye. Ishengero rirafise nyene ryakomeye. Hanyuma rero umwami arabarira Ananiya ati genda. Ndabona Ananiya, Bibiliya ziravuga mu ncamake, ntivuga ko yari muniniya, ntivuga ko yari mugufi, ntivuga ko yari muremure, mugabo ntiyanganye igihagararo na Sawuli. Ariko ngo bavuge ashitse aho Sawuli ari. Sawuli bene data, mwami yakwiyeretse arantumye. Umviriza, uwo waragiye gufatwa no kubohwa, niwe ariko aratanga iganuka ry'amahoro. Umwami Yesu yakubonekeye arantumye ngo humuka wuzuye mpemu yera. Umva, ahantu harakomeye. Abari bagiye gufatwa nibo bariko baravuga ubutumwa bwiza. Umviriza, ingene bica bihinduka, Imana icira bihindura, kandi muri ako kanya amaze guhumuka aca atangura i Yerusalemu. Tumva, nabimenye Yesu ni umwana w'Imana. Abantu uyu mugabo ivyiwe birazazanye, yarazanye no gufata abantu bambaye iryo zina, none ubu atangiye kuvuga ko Yesu ari umwana w'Imana. Yarahariye n'abayuda b'iwabo mu masinagogi y'i Damasiko, abemeza ko Yesu ari we Kristo. Birahinduka. Ndakwifuriza kuba uwo mu ishengero rya Kristo. Ishengero rya Kristo ntavogerwa, kuko iyo uhagurutse nawe arahaguruka kurigwanira. Ariko ishengero ry'abantu, iyo abantu baguye uraza ukavuga amazina ugataha, kuko ntawe umukorako. Aha hobamwo n'abantu bakeyi gusa, naho hatobera isinzi n'isinzi hakaba abantu bakeyi, naho boba bangana n'uyu mugwi ungana no muri aka gazone Senga yicayemo canke kariya, bakagomba bakaba ari abo gusa, ariko bakaba bahuje umutima n'inama, bagahagararira ishengero ryahakundahangwa, bakavuga ati twebwe nk'abana b'Imana turagaburuje imigabo y'abadayimoni. Ikirere covyumva kandi ibisigo vyohagarara, ibisigo vyohagarara. Ntibarinda kuba benshi, none ntiyari umwe Stefano. Amabuye barayakubita, ariko arabwirana yumva udutege turagarutse, ararangamiza ababa mw'ijuru, ijuru riruguruka. Yesu nyene ishengero arahaguruka, amubonye aravuga ati, ubaharire abo bantu bariko barantera amabuye, ntubaharure kw'iki caha. Kubera iki? Yasubiye kumva ko nyene ishengero ari kumwe nawe, ari mu ruhande rwiwe. Iyo turiko turakorera Imana ntitugenda turanganya nk'abacangero. Kandi rero iyo turiko turakorera Imana nta bwoba. Kubera iki? Umuntu abazi ivyo ariko arakora ivyo ari vyo. Wewe hari ahantu hamwe nigeze kugenda gusigura bari bantumiye, hanyuma rero uwo mugabo yari afise ikintu kimeze nk'umugufu kiriko intete, sinzi, ntavyo nakoresheje, ntavyo nzi. Mugabo akaba atari umukristo, yari mw'ishengero ritemera Kristo ko ari umwana w'Imana.
hanyuma rero hari ku mugoroba tugiye gusigura mu mbiga yo ku mugoroba, aca rero ahagarara imbere y'ishengero y'urusengero rwiwe, si ishengero, urusengero rwiwe rurafise uko rwitwa, sindinda kuruvugira ngaha. Aca aba mu kuvuga azaradutuma ico kintu, azaradutuma ico kintu, azaradutuma. Hanyuma umuntu hagiye umuntu bamuhaye umwanya ngo asigure ukumva kunego ntibigenda. Nyakubahwa wewe urongoye ishengero ryawe, wokwemera tukaririmba akaririmbo gatoya kugira ngo turabe ko twosubira kwibutsa nyene ryo kuri hafi, tuca turashirako moto umewaka, moto wa kazi ya Bwana umewaka. Kama moto unawaka, si Kristo mwenyewe anasimama, tuzatona umuryango ya moskeiwe arungara n'ivyuma yareka aravugira amofya. Ubu hageze kuvuga ubutumwa rero, kubera iki? Kuko nyarishengero yahagurutse shaka. Turi mu gikorane cy'Inyanzarake, abantu twasanze bazanye inkoko barahamba mu ntuze, barahamba muri stade hari Inyanzarake. Turi mu Rumonge barazana ibintu baradutera ngo ntibibandanye. Nyene ishengero ariko birabandanya. Umviriza, turafise umwami akomeye, Yesu Kristo, tumwizere n'umugabo akomeye. Muri iki gihe benshi babivuye ngo bari mu bindi, ntibari muri Kristo Yesu, bari mu bindi. Ngabapastor, aha ntawe ndabibonana, aha nta n'umwe ndabibonana. Ubwo je naragiye ahantu twari kumwe n'umunyedini mukuru, bari badutumiye ahantu turahahurira, bazana fanta bazishiraga, hanyuma turiko turanywa, aca umuntu aramutelefona araraba, aca agenda afise telefone yiwe n'ifanta yiwe ayisohokanye, kuko yayisigaho ntiyari gusubira kuyinywa. Abantu benshi kavuze ngaha nimukiraha, naho turabana nimukiraha. Abantu benshi bavuga ko ari kurya uburozi gusa, ariko kuri ya myaka ya 80 kuduga gushika na 91 wovuze uburozi ngaha ntivyakunda ko uburozi buvugwa ngaha. Abantu twasengeye ngaha bari uburozi, inkoko ziriko zirabika babakuye aha hepfo barambaraye ngaha. Umugabo umwe akadupinga ngo oya reka kubesha abantu mw'izina rya Yesu. Umugabo araryama n'ikanzu yiwe hajya amaguru hejuru. Umuntu amaze kubohoka abandi ati none uwo muntu aguma ngaho toya, ni Imana yagombye kumwereka yuko atawipinga. Wa muntu wabakize wamwabuka hari kugende. Amatambwe abiri yari hakurya ya Kanivari. Mugabo ubu intege zarinje, abantu bose baririmba uburozi, kandi mugiye gufarera ko muririmba uburozi. Tuzanywa ikintu cica ntabwo kizotugira na gatoyi. Bongo kwe nusu Namburi muri Yesu neza gumambo, Namburi muri Yesu neza gumambo, Namburi muri Yesu neza gumambo, Namburi muri Yesu neza gumambo. Singoma ko mubandana urimo canke nturimo? Amen, urimo. Enda ngo dusubire mu ishengero rya Kristo. Ni ishengero ritabonwa n'aba bose bara, ariko ribonwa na nyene ryo. Iyo kwitegereje arabona ko uwo mu ishengero ryiwe. Kuri uyu munsi hoza akagerera
amasengesho ngaha bagahera imbere bakayega natwebwe nimugomba kutuja mu ijuru mbere ega Imana yadufasha igahera ino tukazoba imbere biragoye kuba imbere hanyuma ugaherukira kuba inyuma we mwagira ngo tugomba kubigisha mwebwe mugende natwe dusigare ninde bibabariye natwe turagomba ijuru baje numva urimo cange ndurimo mu Byakozwe n'Intumwa 18 ku murongo wa 9 niho nabonye ivyavuzwe na Yesu Kristo mu butumwa bwiza bwa Matayo 28:20 havuga ngo nzobana namwe kugeza ku muhero w'isi. Hanyuma rero aravuga ubutumwa Paulo aravuga baramwanka baramwirukana n'amabuye yaryo. Hanyuma rero ashitse hariya i Korinto niho yagishikayo ubwa mbere yaryamye atibaza iyo buca tumbera bukeye nyene ishengera hengera mw'ijoro no mu nzozi aramuhamagara ati ntutinye ndi kumwe nawe kandi mfise abantu benshi muri iki gisagara uvuge mbere ushize amana ntutinye uwundi muntu yari umuntu afise uburyo ivyo yikorako hanyuma rero aza kubarira umwungere w'ishengero nk'uko umuntu yoza kumbarira ati ndagomba jewe nk'umuvugabutumwa yitwa Samusoni naho mwoba atavyo mubaha mwebwe ndafise umuhamagaro wo gukorera Imana mugabo sinobishobora ariko nzoriha ingendo ziwe nzoriha ivyarya nzomwambika nzogomba ndamushingire n'umushahara hanyuma rero akore mu izina ryanje. wamuvuga butumwa aragenda rero na wa muntu urumva yari yaciye kuri wa muvuga butumwa aramubarira aca agenda ku mwungere aramubaza tuvuga butumwa wabo twabivuganye ngomba kuzomukorera vyose ariko akore mu izina ryanje. wa mwungere ntiyarinze kuraba ngo yiyumvire ivyo yovuga aca aramubarira ati mwarimu siwo bambariye ko ufise umuhamagaro tego none ugomba kuba umukozi wa Kristo cyangwa ugomba kuba umukozi w'uwo mugabo? Arateba kwishura atugomba kuba umukozi w'uwo mugabo uca usohoka umuce mu cana ugomba kuba umukozi wa Kristo naho uguma. Wamuvuga butumwa yaragize ikibazo kinini cyane niho umuhamagaro we waciye uja ku munzani ntiyagomba kujana n'umuntu ntiyagomba kandi kugumana n'umwungere wiwe ngo babivugane yagomba ataramurika rwose atariko vyari vyiza bakozi b'Imana muba bakozi b'Imana abantu babakunde babaha ivyo babaha ariko ntibabagira abaja kuko muri abakozi ba Kristo. Kukujana hariya kuguha amazi y'ikawa canke y'icayi agaca kurokesha ibintu vyose vy'ibanga biragahera mw'izina rya Yesu Kristo. Turabakozi b'Umwami akomeye oba ishengero ryanje kandi abari mw'ishengero rya Kristo barimo Yesu arabazi n'abandi binjiye uko gusa ndagufite igiganuke wihane ube isharamugisha ube umwana w'Imana ugire abagize ingingo z'umubiri wa Kristo hanyuma ucurorera ku myugariro inzamba niyavuga uzoje iyo shobuja yaguteguriye. Atari ivyo
ntacyo gushije abasigaye hariya muri quartier. Reka ubugingo bwongere bududubize tugire ubugingo nk'abakristo. Subira muramukanye kumwe mwaramukanye muhuye muvugane muti Imana ishimwe. Ivyo byose bitagira ikibazo. Mugabo mwabavuga butumwa nari kubabarira ikintu n'aba bapasitori nari kubabarira ikintu. Hari aho bariya abakristo hari aho tubaroga, hari abakozi b'Imana b'imbere baroga abo barongoye bakababarira ivyo badakwiye kumenya. Kugeza mu myaka ya 91 ivy'inyuma yaho vyabaye ibintu twahora tuza aha mu ngoro y'Imana hariya ku Ruhimbi. Icababarira yuko hari ikintu kigira gikoreke ngaha ku Ruhimbi. Mwumva umwungere atanguye kuvuga ngo kuko ishengero ry'Imana ari ishengero riri mu bugingo rigenda rirongerekana rigenda mutanguye kumva atanguye kuvuga ukabiza igitabo mwaca mumenya ko hari ikintu kigomba gukoreka gishasha. Ariko duheze inama mwamenye ibyo twavuze. Kubera iki? Murazi iyo biva amadaba bari niyo biva kandi ibyo ngomba kuvuga n'ibyaha bitihanwa. Mbarire abo tuvana mu karere, mbarire abo tuvana mu karere, mbarire abo tuvana mu karere. Wewe umuvasi ukiri mu ishengero rya Kristo ntuzi ugeze mu karere ibintu vyononekaye. Amakete y'ibanga yari kwandikirwa abahambaye ubu namwebwe mbona murabizi hariya mukorera ikete kiri mu mashine ibiri kirasirikira kuri WhatsApp. isi rikirashirana n'ivyifuzo vyabo vyose biriko birononekana. Hasigaye ko umuntu w'Imana yamenyanye na Kristo Yesu yongera akagira evaluation akaraba ubugingo bwiwe uko buriko buragenda. Iminsi ni mibi yongera yinjiramo neza kumemo kugeza ku munsi w'inzara. Ataraho umeze nk'abandi bantu bose. Niri jambo ube mu ishengero rya Kristo nivyo ndakwifuriza. Ishengero rizwi na nyenderyo. Ivyo bindi ntaco bimaze. Ego data abababona n'imbere yabo babona ko mpambaye mu bikiga. Arahambaye data buja Kristo. Hamwe ntashika hariya ntacyo bizoba bimariye nako. Ndazi umuntu wese n'umunyantege nke. Umuntu wese kuva nini imbere niyo hose umuntu icitwa umuntu n'umunyantege. Ariko umunyantege nke yinjiye muri Kristo Yesu bakaba bamwe na Kristo Yesu. Uhoraho umucamanza yabonye ko amaraso ya Kristo Yesu haleluya ntacira urubanza rubi ncaboneka ngororotse mboneka ko ngororotse ndi muri Kristo Yesu. Injira muri Kristo Yesu bakuboneka ugororotse. Ataraho urabuze ikintu twunama imbere y'Imana umuntu yibaze uko ari uri mu ishengero ryahe uri muri Kristo Yesu. Haleluya haleluya haleluya. Niba hari ugomba kuza ngo tumusengere karibu ndugu yangu tuombe pamoja. Yesu anakupenda, alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako. Haleluya haleluya haleluya. Nitagomba kuza nzingo wohenda ntushobora kubesha umutima wawe.
uyu mugoroba abantu benshi ntibakiri mu by'agakiza baza bari mu bindi. Vayo iyo nta byiza biriyo, tumbera neza mu musaraba, winjire muri Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Abakozi b'Imana muhaguruke mubafashe. Ega niwo mwanya turonse wo gukora igikorwa c'Imana. Tubafashe tubasengera Imana. Tubasengera Imana. Imana ni nziza, iradukunda. Naho wowe waje utari umupentekote ariko ukamurikwa amaraso ya Kristo Yesu, ukababona mu nzu bwa kabiri, ijuru n'ijuru ryawe, kuko Yesu Kristo niwe ganza ijuru twese tuzojamo. Iyo uri hose ndakwifuriza kuba muri Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Nagomba sabe Pastor Salvatore Batashikino ubanza usengera aba bantu, hanyuma natwe abakozi b'Imana. Ishengero watumiye abagabo n'abakenyezi b'isore n'inkumi, ubavana hirya no hino aho kino gisagara kigera nk'uko gutumira kwawe kuri. None abantu bawe ngabo baje, ijambo ryawe rihereje kuvugwa, ingene wirahiye yuko ishengero ryawe uko ibinjana bizogenda bikurikirana ko ritazokwigera rihera ngo rihenebe. Uwitwa Nero yaragerageje byaramunani, Konstantazana yarimaye yo kuryica mu bwenge, ariko naho nyene ntibyakunze. Abo mu nyuma harabagiye bagerageza, byarabananiye. N'abakino gihe abashetani yokoresha bazoguma bananirwa. Imiruho bagize ku musaraba irahagije kugira ngo ihumurize, iremeshe ingenzi zawe zigenda amahoro. Mwami turagushimiye ko imiryango icunguruye, abantu bakumva ubutumwa bwiza bwawe. Turagushimiye ku bimenyetso n'ibitangaza muri Mpwemu Yera bigikoreka kugira ngo umunyabyaha urubyaro rwa Adamu ruhariwe. Turasabiye imbabazi bano bahungu n'abana bakobwa, bano bagabo n'abana bagore, umuntu wese Mana n'umuhari utamuharuriye, kubw'amaraso ya Yesu, kubw'amaraso ya Yesu, kubw'amaraso ya Yesu, kubw'amaraso ya Yesu. Mbere duciye tubabohoza, bamwe baba bakora ibyaha bakaza bakihana uno munsi, bukeye bakagaruka, bukeye ntibihere. Turababohoje mu izina rya Yesu, turabasabiye kubohoka. Babohore ku bibi, babohore mu ngeso, babohore mu kwama muri bya bindi, baha agakiza k'amaho, agakiza karyoshe, hasubiraho gushinga intahe. Abakizwa ntibasubire bashinga intahe, abakizwa ntibasubire bavuga ubutumwa bwiza, abakizwa ntibagende baremeza ko Yesu ari umwami. Ngende Sawuli amaze guhinduka yaciye agenda yemeza abayuda, yemeza abasadukayo n'abafarisayo, agenda aravuga ati Yesu ni umwami, Yesu ni umwami. N'uru rungano nabo reka abakizwa bihane, bahariwe, bahinduke, bagende mu mihana, bagende mu mazu, mu makoraniro aho abantu bari, bavuga ati Yesu ni umwami. Suka mpemu wo gushobora abantu guhagarara neza muri iki kinganagana kimeze uku nyene kimeze. No muri iki kinganagana Yesu ntuhinduka, Yesu ni wa wundi uko wari uri kiriya gihe, n'ubu ni kuri, niko uzokama. Harira, hindura, uzuza Mpwemu Yera, runo rubyaro nabo rusubire mu buryohe bw'agakiza. Tubisabye gutyo kandi turabyizeye mu izina rya Yesu Kristo, umwagazi w'intama w'Imana. Amen.
Mwami Yesu nashimwe. None rero tugomba bafise iyindi mitwaro nayo ibagoye. Ega abantu basubiye no mu bupfumu ibintu byabaye Bugesera. Abo bose bafise imitwaro ibagoye batacizera ko Yesu Kristo afise ububasha bwo kubohora no gukora neza. Bahagarare abafise ibibagoye tubasengera Imana yo mw'ijuru ibatabara. Nsabe Pasiteri Nesitore Mushikino. Haleluya. Musenge Imana kuri iyo mitwaro y'aba bantu bose bahagotse imbere y'Imana. Yesu Kristo, turanezerewe muri kino gitondo ingene tugendereye. Turanezerewe usubire kuduhishura ibanga ry'ishengero. Ishengero turagushimiye Mwami w'abami ko ari wewe nyene ishengero. Turagushimiye kandi ko waryubatse ku urutare rutanyeganyega, urutare rudasenyuka. Ishengero ni wewe mutwe w'ishengero, ni wewe ufise ubutegetsi kw'ishengero, ni wewe ushiraho Mwami abo guteramira ishengero, ni wewe ishengero urigaburira ukarirongora ukarizigama ukaritambutsa mw'izina rya Yesu Kristo. Ni ufise ububasha bwo gukankamira impwemu mbi n'ibisigo, ni ufise ububasha bwo kubohora ababoshwe n'abadayimoni, ni ufise ububasha bwo kuvuga ijambo rimwe ibintu bigahinduka. Uri Kristo Yesu w'Umunyanazareti, uri Alfa na Omega, uri itanguriro kandi uri iherezo, uri uwa mbere kandi uri uwa nyuma. Ijambo rya mbere ni urivuga, ijambo rya nyuma ni urivuga. Vuga ijambo kuri izi ndwara, vuga ijambo kuri ibi bisata by'indwara, vuga ijambo kuri ibi bitwaro Mwami nikije abantu bawe, vuga ijambo abantu bakuzaniye muri kino gitondo mw'izina rya Yesu Kristo. Ibintu bimeze nk'imisozi ndasabye umuriro w'Imana wururuke utongore ibintu mw'izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Ugenderere ishengero urizigamire mu buntu bwawe kandi urizigamire rikomeye mu mpemu no mu mubiri kugira ngo ibikorwa byawe bishishikare neza kugeza kuri wa munsi. Kubwa Yesu Kristo Umwami n'Umukiza wacu, amen. Nuko Imana ibahezagire ibahe umugisha. Dushishikare kuguma mu ijambo ry'Imana no mu nyigisho z'intumwa. Ibisigaye Yesu Kristo nyene ishengero yadusigiye mwemu azoshishikara ko turongora. Imana ibahe umugisha kandi ibahezagire.